Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi baha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: ikipe ya Cote d'Ivoire yarayegukanye igikombe cya CAN mu marushanwa yaberaga iwanyu. Abakora ubucuruzi burebana n'iby'imyidagaduro hafi y'ikiyaga cya Tanganyika barataka igihombo. Seko tsaronka abakiriya urumva n'amafaranga ntabakaraboneka. Henshi rero hacaba n'igabanywa ry'abakozi bivaye nuko ahantu nabo nyine ati amafaranga bakabarinjiza nkuko byari bikenewe. Aba ni bamwe mu bakora ubwo bucuruzi. Naho muri Senegal abantu 3 bamaze kugwa mu myigaragambyo yatewe no kwigiza inyuma igihe cy'amatora kuzageza mu kwa 12. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru yo hirya no hino kw'isi tuyahere muri Cote d'Ivoire, aho ikipe y'icyo gihugu yarayegukanye igikombe cya Afurika umupira w'amaguru 2023 mu mukino waberaga iwanyu. Yatsinze Nigeria ibitego 2-1 mu mukino wahuje amakipe yombi kuri stade Alassane Ouattara i Abidjan. Imbere y'abafana barwa mu bihumbi, Sebastien Haller niwe washyizemo igitego cy'intsinzi ya Cote d'Ivoire ku munota 81 w'umukino warinze urangira Nigeria itarabasha kwishyura. Ikipe ya Nigeria niyo yabanjemo igitego cya mbere ku munota 38 ku mutwe wa William Trust Ekong, bitanga icyizere ku bafana ba Nigeria. Byagaragaraga ko izamu ryayo risatirwa cyane na Cote d'Ivoire. Gusa icyo cyizere nticyatinze, kuko ku munota 62 Frank Kesi wa Cote d'Ivoire yaserebera izamu rya Nigeria igitego cy'umutwe, bibaye 1-1. Nyuma yaho impande zombi zagumye gushakisha igitego, ariko ku buryo bugaragara kuva mu ntangiriro Cote d'Ivoire yagumye gusatira cyane kugeza igihe Sebastien Haller yashyizemo igitego cya kabiri. Abafana ba Nigeria bahita bakonja. Igikombe cy'ibihugu nk'iki Cote d'Ivoire yaherukaga kugitwara mu 2015 no mu 1992. Babaye aba mbere batsindiye iki gikombe iwabo nyuma ya Misiri yagitsindiye mu mwaka 2006. Umukuru w'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko abakozi ba ONU n'imodoka barimo baguye mu gico bameshwaho urusasu ku wa gatandatu mu murwa mukuru Kinshasa. Ni mu gihe hakomeje intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu ituma umwuka wo kwamagana izo ngabo wiyongera muri rubanda. Ibitero by'abantu bagendera ku mapikipiki byari byagandagaje mu karere ka Gombe i Kinshasa mu murwa mukuru w'icyo gihugu, aho ibiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO biherereye. Umunyamakuru biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters wabibonye aravuga ko abari bahakoraniye bahatwikiye n'amapine y'imodoka. Umukuru wa MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bintou Keita abinyujije ku rubuga rwa internet yatangaje ko zimwe mu modoka z'umuryango w'abibumbye zatwitswe. Avuga ko yamaganye icyo gikorwa akomeje. Ambasade ya Cote d'Ivoire muri Kongo nayo yatangaje ko hari imodoka zayo zibwe i Kinshasa, mu gihe hakomeje ubujura n'ibitero bigabwa kuri za ambasade z'ibihugu binyuranye by'amahanga nta kurobanura. Inzego za polisi n'iz'ubutegetsi ntizashubije kuri iyo ngingo. Inyeshyamba za M23 zikomeje gusatira umujyi wa Goma uri mu burasirazuba bw'igihugu mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyi ntambara hagati y'inyeshyamba, ingabo za leta n'abazishyigikiye yakajije umurego muri iyi minsi, ituma umutekano wari usanzwe ugerwa ku mashyi muri aka karere urushaho kuzamba. Umuryango w'abibumbye uvuga ko iyi ntambara yakuye mu byabo abarenga 135,000, abenshi muri bo bahungira mu duce twegereye Goma aho bakeka ko babona umutekano. Muri Senegal abantu 3 bamaze kugwa mu myigaragambyo yatewe no kwigiza inyuma igihe cy'amatora kugeza mu kwa 12. Hakomeje kandi impungenge muri iki gihugu kiri mu byari bisigaranye demokarasi muri Afurika y'Uburengerazuba isigaye yarokamwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi. Itangazo ryo kwigiza inyuma amatora ryasohotse hasigaye ibyumweru 3 ngo tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri yari yagenwe igere. Byatumye havuka imvururu ku wa gatanu hagati y'abigaragambya na polisi i Dakar mu murwa mukuru no mu yindi mijyi hirya no hino mu gihugu. Abantu bakomeje gutinya ko ibirimo kuba bishobora gukurura umutekano muke mu gihugu ku buryo burambye. Perezida Macky Sall yavuze ko kwigiza inyuma amatora byari ngombwa kubera impaka zashoboraga gutuma ibiyavuyemo bikemangwa, ariko abanyamategeko batavuga rumwe nawe bavuga ko iyambuye inzego ububasha bwazo. Yaba abaturage yaba n'umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO ndetse n'ibihugu byo hanze bakomeje gusaba Perezida Sall gusubiza igihugu ku murongo cyari kiriho ku bigendanye n'amatora. Umusore waguye mu myigaragambyo ku wa gatandatu mu mujyi wa Ziguinchor mu majyepfo y'igihugu
yabaye wa gatatu uguye muri iyi nkubiri nk'uko bitangazwa na Cartography Senegal, umuryango utegamiye kuri leta ukurikiranira hafi abahutazwa biturutse kuri iki kibazo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu muri Senegal ntiyashoboye kuboneka ngo agire icyo atangaza kuri iki kibazo. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe Afurika ku wa gatandatu byasohoye itangazo kuri murandasi rivuga ko bibabajwe n'abaguye muri izi mvururu. Washington, Ijwi ry'Amerika. Muri Somalia, umusirikare yasutse urusasu kuri bagenzi be, hapfa abasirikare 5 barimo aba Somalia, Bahrain na Emirates Ziyunze z'Abarabu. Ibyo byabereye mu murwa mukuru Mogadishu, nk'uko umwe mu basirikare n'abakozi b'ibitaro babitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Gusa Minisiteri y'Ingabo yo muri Emirates Ziyunze z'Abarabu yatangaje ko abasirikare bayo 3 n'umwe wo muri Bahrain baguye mu gitero cy'abakora iterabwoba muri Somalia igihe barimo gutoza ingabo z'icyo gihugu. Itangazo iyo minisiteri yasohoye rivuga ko abandi 2 bakomeretse. Nta byinshi birenze byo Minisiteri y'Ingabo yo muri Emirates Ziyunze z'Abarabu yatangaje, gusa yavuze ko irimo gukorana na leta ya Somalia mu iperereza ku byabaye. Umusirikare warashe amasasu yahitanye bagenzi be yaratojwe mu minsi ya vuba, nawe bahise bamurasa arahagwa, nk'uko byemezwa n'undi musirikare wari aho ku kigo cya gisirikare cyitwa Gordon kigenzurwa na Emirates Ziyunze z'Abarabu. Yavuze ko uwarashe bagenzi be yahengereye batangiye gusenga agahita bamisha mu rusasu. Avuga ko hari amakuru yemeza ko umusirikare yaba yaravuye mu barwanyi ba Al-Shabaab mbere yo kwinjira mu gisirikare cya leta. Al-Shabaab ifitanye isano n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda yigambye icyo gitero ibinyujije kuri radiyo ya Al-Andalus, ivuga ko abarwanyi bayo bishe abo basirikare. Umwami Karoli wa gatatu w'Ubwongereza ejo ku cyumweru agiye gusenga ku nshuro ya mbere kuva yasuzumwa indwara ya kanseri. Yazamuye ukuboko asuhuza imbaga y'abaraho ubwo yasohokaga mu rusengero rwa paruwasi umuryango w'ibwami ukunda gusengeramo. Umwami Karoli n'umwamikazi Camilla bagiye mu rusengero rwitiriwe Maria Magdalena Wera hafi y'inzu ya Sandringham mu burasirazuba bw'Ubwongereza, aho umwami yagiye kuruhukira ngo abanze yoroherwe nyuma yo kuva mu bitaro bwa mbere agisuzumwa indwara ya kanseri. Ingoro y'ibwami iri mu birometero 180 mu majyaruguru y'umurwa mukuru Londres, hitaruye ibibazo byose bivuka bijyanye no kuba yakwanduzwa indwara ziturutse hirya no hino. Umwami Karoli agaragaye nyuma y'umunsi umwe ashimiye abamwohereje ubutumwa bwo kumushyigikira. Mu itangazo yashyize ahagaragara mu mpera z'iki cyumweru yavuze ko ibitekerezo byabo byamukomeje kandi bitumye agubwa neza. Ingoro ya Sandringham yatuwemo n'abami 6 b'Ubwongereza, iri mu busitani n'inzuri bya Parkland, ni umutungo w'ubwami bw'Ubwongereza kuva mwaka w'1862. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri website radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru kuri Facebook na X, muradusanga kuri VOA radio yacu. Ukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho inama y'abaminisitiri iyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu cyumweru dushoje yemeje umushinga w'itegeko rikuraho igihano cyo gufunga abanyamakuru kubera amakosa y'umwuga wabo. Kigomba gusimburwa n'ihazabu. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira. Inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu kuri Gindwi Igitega ku mugwa mukuru wa politike, niyo yemeje integuro y'itegeko riha umwizero umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima niwe yasomye itangazo risoze iyo nama yakurikiraniwe hagufi n'abamenyesha amakuru kuko ibatezurira ku bihano by'umwuga wabo, kujana n'ibihe mu iterambere y'ibimenyesha amakuru, gukuraho igihano cyo gufunga umumenyesha amakuru mu gihe yakoze amakosa y'umwuga bigasubirizwa no kuriha amahadabu. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ikisaba ko amahadabu ku makosa y'umwuga yakozwe n'umumenyesha amakuru ari mu gikorwa cy'umwuga cya misi yose yova hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni n'ibihumbi 500
y'amafaranga y'amarundi. Sendika y'abamenyeshamakuru yemewe n'amategeko mu Burundi, Burundian Journalists Alliance, yakiranye umunezero iyo nkuru. Mercure Nicayenzi niwe aserukira imbere y'amategeko iyo sendika kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Vyerekana yuko igihugu c'Uburundi giteye intambwe, nivyo umumenyeshamakuru ntituvuga yuko atari umuntu nk'abandi, birashika agakora ikosa aho twena yuko yohanwa nk'abandi, mugabo ikosa ajanye n'umwuga yariko aragwa rufumba atoze nkugira abimenyeshe abenegihugu bumve ukintu bimeze neza, arimo amatohoza yakoze akihenda acamushira mu gasho. Vyari ibintu biteye isoni ku gihugu c'Uburundi. N'urugamba rwatanguye mu mwaka w'2011 aho abamenyeshamakuru bahurikiye mu runani rwabo IBG batangura imyerekano yo gusaba ko igihano co gufunga abamenyeshamakuru cokugwa mu itegeko rigenga uwo mwuga. Kuva ico gihe abamenyeshamakuru barenga 10 baramaze gufungwa, naho ubutungane bwabagirije ibindi vyaha abarekuwe co kimwe n'ugifunzwe uyu munsi. Floriane Irangabiye bamye batakamba ko bafunzwe bazira umwuga wabo. Ico bikoze nahashima iyo nteguro umwizero si mwinshi kuri Christine Kamikazi ari mu bamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu bamaze umwaka urenga mu buroko bakarekugwa mu mwaka w'2020. Mvuga nti mbega none dossier izokwirikizwa nk'uko dusanzwe tubibona, umuntu bamufata bagaca biruka kumushira mu gasho ubwo nyene nico yagirizwa kitaramenyekana. Gusa rero nkaca saba nti habanze kuba amatohoza azobanza abe umumenyeshamakuru yidegemvya nk'umumenyeshamakuru aba yafashwe kumwikeko, aheze hafatwe ingingo mu nyuma uko icaha camwagiriye. Mugenzi we Eline Bere Nibigira akorera iradiyo Kazoza FM iri Bujumbura yabwiye Ijwi ry'Amerika ko muri iyo nteguro y'itegeko hakirimwo imitego itorohereza umwuga. Bagaca basomekamo akajambo bakakwereka ngo udasize kure igitabo mpanavyaha. Muri ico gihe no kuvuga yuko umucamanza niwe afata ingingo, akavuga ati twebwe tubona rino kosa atari kosa ryo kumenyesha amakuru nk'akarorero, ahubwo rihanwa n'igitabo mpanavyaha. Mu gifaransa yavuze ngo ni depenalisation partielle, vyumvikana yuko si total, umumenyesha amakuru arashobora gufungwa. Muri ico gihe urumva rero biracagoye. Kubwa Norris Nduwimana akorera iradiyo y'imico kama iri Bujumbura, iyubahirizwa ry'ayo mategeko niyigaruka ikaburabuza umwuga wo kumenyesha amakuru. Ariko twe dufise amakenga kubera ko n'indi bwirizwa ryari ritugenga ryari ryubahijwe mu ngingo zaryo zose, kubera no munsi gushika ufise karata ndangamwuga waja ku rubuga ukaburabuzwa bakakubwira bati utegerezwa kubanza kuzana icerekana yuko uriko urakorera hano kandi umumenyesha amakuru ukorera mu gihugu. Birashobora gutuma abamenyesha amakuru n'ubundi batoroherezwa. Urunani rw'abamenyeshamakuru IBG rurimwo n'abahunze igihugu rwo rubona ko iyo nteguro atakinini izozanira umwuga. Alexander Niyunge ko arongoye urwo runani kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Nta wosya bwose kuko si ukuvuga yuko amategeko ariko acakurikizwa, ntikibuza kwaho nyangwa. Nivyo ni intambwe, ariko si ukuvuga yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buciye buba umusesekara. Mu gihe mu gihugu hatariho uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro, ntawo hirahira ngo yizere ko hazoheza ngo habe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Kindi naco nuko umuntu yovuga mu gihe dufise umumenyesha amakuru afunzwe aciwe imyaka atacazira, icari kutwereka yuko koko leta irajwe ishinga no uburenganzira bw'umumenyesha amakuru kwaba ukurekura uwo mumenyesha amakuru akidegemvya. Iyo nteguro iracafise inzira ndende kuko umushikiranganji azotegura itegeko rihinyanyura ryari rihasanzwe ryo mu mwaka w'2018 rikarungikirwa inama nshingamateka imbere y'uko umukuru w'igihugu aritera ku mukono. Inama nshikiranganji yasavye abegwa n'ico kibazo bose gutanga intererano zabo kugira ngo itegeko rizosohoke ryubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro, imwe mu nkingi z'intwaro rusangi. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda umugabo wemera icyaha cyo kwica abantu 13 arasabirwa igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyoni 10 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burega Denis Kazungu ibyaha 10 birimo icyo kwica abantu 13 akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu yabagamo. Urubanza rwe rwabaye mu mpera z'icyumweru dushoje. Eric Bagira ubusa yarahari.
Bwana Denis Kazungu yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa, yari yambaye agapfukamunwa, inkweto n'amasogisi by'ibara ry'umukara n'amapingu ku maboko. Kumwinjiza no kumusohora mu cyumba cy'urukiko yararinzwe bikomeye ku buryo byari bigoye gufata ifoto cyangwa video imugaragaza amasura. Ubushinjacyaha buramurega ibyaha 10 birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, gusambanya abakobwa ku gahato mbere yo kubica n'ibindi. Uregwa yahise abwira urukiko ko yemera ibyaha byose uko byakabaye. Ubushinjacyaha busobanura ko Kazungu yakoreshaga amayeri atandukanye mu gukora ibyaha. Hari abo yabeshyaga ko afite ibibanza ashaka kugurisha, abandi yamenya ko bashaka imirimo akabizeza kubahuza n'abayitanga. Bumurega ko bo yinjizaga mu nzu yabagamo mu Busanza Kanombe ku Kicukiro, yabanzaga kubazirika amaboko n'amaguru abatera ubwoba ko agiye kubica nibatamuha ibyo yabashakagaho. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abo yagiye yambura amatelefone, akabategeka kumwereka imibare y'ibanga, akabatwara amafaranga kuri telefone no ku mabanki, nabo yagiye atwara indi mitungo yimukanwa. Kubagize amahirwe yo kumutoroka bumurega ko nyuma yagiye batera ubwoba ko nihagira icyo batangaza azabarimburana n'imiryango yabo. Buvuga ko ubwo yakoraga ibyaha Kazungu yari yariyise Joseph Dushimimana. Buvuga ko abo yamaraga kwica Kazungu yahitaga bataba mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yabagamo, kandi ko yaratuye ahantu hitaruye wenyine hameze nko mu gisambu. Ibyaha ubushinjacyaha bundeze ntacyo bubeshye, nta kibi na kimwe nahatirijwe mu kwemera ibyaha. Ibyaha bundeze ntacyo narenzaho kuko twaganiriye bihagije, ntacyo nongeraho nta nicyo ngabanyaho. Uwo ni wo murongo Kazungu yatangiranye yiregura. Uko yisobanuraga amarira ku baregera indishyi niko yarushagaho kwisuka. Yemera ko bo yishe harimo abo gitsina gore 12 n'umwe w'igitsina gabo. Umucamanza yamubajije niba hari abandi bantu bafatanije mu gukora uruhuri rw'ibyaha. Kazungu yavuze ko umugambi yawupanze ku giti cye. Yabajijwe kandi cyamuteye kubikora. Yasubije ko ari ibikorwa bikomeye y'isi bya kinyamaswa. Yavuze ko nta kintu na kimwe cyari gutuma bikora, na cyane ko iyo aza kubiterwa n'ubukene yari kureba ahandi ajya gushakishiriza amaramuko. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyaha yakoze bigize impurirane mbonezamugambi. Bwarondoye ibihano kuri buri cyaha buhereye ku bwicanyi buturutse ku bushake gisumba ibindi, bumusabira gufungwa burundu no gutanga ihazabu ya miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyarwanda. Kazungu asaba kumugabanyiriza ibihano kubera ibyaha yakoze. Byatakambiye urukiko abo yabikoreye ndetse n'igihugu muri rusange. Yihanganisha abavuga ko yateje ingaruka, asaba ko bamubabarira kandi bakabohoka kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Ati ndasaba imbabazi cyane cyane Perezida wa Repubulika kuba yaradutoje kuba intore nkaba narabaye ikigwari. Akivuga ibyo, Kazungu yabaye nk'utuzamo gake, agenda yumvikana mu ijwi ryuje ikiniga, ari nako asuka amarira imbere y'umucamanza akihanaguza agapfukamunwa yari yarambitse ku meza. Uko yariraga ni nako kubaregera indishyi aho bari bicaye hari habuze uwahoze undi. Yakomeje agira ati ndasaba imbabazi cyane cyane abana natwariye ababyeyi babo nkabagira imfubyi, n'ababyeyi natwariye abana babo, ariko mbasezeranya ko ntazongera gukora ikibi nk'icyo ku butaka bw'u Rwanda. Sinzongera kubabaza ababyeyi bahetse ngo mbahekure. Yisunze ingingo z'amategeko, Faustin Muranga umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzashingira ku biteganywa n'amategeko, bikazubahirizwa, rukazareba imyitwarire ye mu butabera, rukazamuhanisha igihano gito gishoboka. Iburanisha rirangiye, Kazungu bongeye kumubohesha amapingu, bagenda bamukikije banga ko abanyamakuru bamufotora, ari nako abitabiriye iburanisha barushaho kumukomera bamuvugiriza induru. Byari bigoye kubona abaregera indishyi bagira icyo batangaza. Bwana Evariste Sibomana ni umusaza wari witabiriye iburanisha, arabwira Ijwi ry'Amerika uko yaryumvise. Nagahoma munwa, ndumva ibyo araburana burana amafuti, nazo miliyoni 10 surumva zizariha amarira y'abantu bamwirutseho. Ubwo byagombye kugenda bite? Ko bigashoka ura muntu ari gutwikwa ku mugaragaro rwose nkwe. Naho ku marira Kazungu yasutse mu rukiko nyuma yo kumusabira ibihano, Paul Ndagijimana, Evariste Sibomana na Scovizabayo bari bitabiriye urubanza bagize icyo bayavugaho. Wazewe n'amarira ariye. Hariya ni dayimo ntiyamuteye. Ari amarira nge nta kinavuze imbere yanjye habe na gito, yakaba yaterwa n'isoni n'ibyo yakoze. Ari ntago ari amarira yavuga ngo ararira, ni ukwiriza. Umuntu wishe abantu bangana kuriya ni ibintu bikomeye cyane. Ukijyanye n'indishyi Kazungu aregwa, abitabiriye iburanisha nazo bagize icyo bazivugaho. Barebye mu mutungo afite bakabona ayo mafaranga yavamo bayamuca. Ko mbibona niba hari ubushobozi yakabaye yatanga izo ndishyi, kuko abo yababaje barababaye, bafite n'agahinda kenshi. Umva ni ibintu birenze cyane. Abaregera indishyi muri urubanza baragera muri 7, barimo abasaba kwishyurwa amafaranga barirwa muri miliyoni 100. Kazungu aregwa ibyaha bikekwa ko yakoze hagati y'umwaka w'2022 na 2023. Mu matsinda babaga baganiriramo hakunze kumvikana amajwi y'abibazaga uburyo Kazungu bamuzanye bamukinga itangazamakuru, bakabyiheraho bakeka ko ibi byaha byaba bifite abandi babiri inyuma. Hakunze kumvikana baturiye inzu yabagamo bavuga ko babonaga imodoka z'ibirahuri byijimye zahazengurukaga mu majoro. Umutekano wari wakajijwe kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'iburanisha. Hagaragaraga bo mu nzego z'umutekano bambaye impuzankano z'akazi n'abari bambaye gisivili
gisivile banafite imbunda zigaragara n'izo bari bambariyeho. Urubanza rukazasoma mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Dusubire mu Burundi, abatanga serivisi zijyanye n'iby'imyidagaduro hafi y'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika bavuga ko bakora bahomba kubera imyuzure y'urudaca ituma ba mukerarugendo batasura cyane, barasaba leta kubagoboka. Inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Thierry Ndayishimiye. Abo bakorera muri ibyo bibanza byo kwidagaduriramwo ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere uko ibintu byifashe, binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi. Afite ko tsaronka abakiriya urumva n'amafaranga ntabari karaboneka. Henshi rero hacaba n'igabanywa ry'abakozi bivaye nuko ahantu nabo nyine ati amafaranga bakaba barinjiza nkuko byari bikenewe. Agahombo ni kanini cyane. Ingaruka mbi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza byo kwakiramwa ingenzi zitugendera mu cubahiro cabyo. Iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko atamafaranga yinjira. Bene ibyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritsiye ari hafi y'ibyo bibanza guca imikobeko kugira ngo amazi y'ikiyaga Tanganyika aronke isaganirizo. Leta yoravye ukuntu nayo nyene zirashika ahantu ku mabici kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makori, nabo bakaraba yuko abo ariko barayatoza kumbura hari icyo bariko barahakura, kubera ubu natwebwe nta mafaranga bariko arinjira. Rero dusaba leta yuko yocigabanya amakori kubera twebwe ntituriko turakora mu iki gihe cy'imvura. Ishirahamwe Orikome gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ribona ko ubutunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana, rikebura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitana abantu. Mu kiganiro ku bamenyesha amakuru kuri uyu wa gatanu, Jean Duwimana avugira iryo shirahamwe agasaba ko honshingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe. Dusabye rero leta kugira ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye, bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga Tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu vyabo hakiri kare, bafata ingingo hakiri kare. Abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso byerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'ikiyaga Tanganyika azoduga cane gusumba mu myaka iheze. Bernard Sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ari muri abo bahinga. Urumva uvuye kuri Rusizi nini ya gushika ikabonga ibintu byinshi bizokoneka babwire kuko mugabo aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri. Nico bituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyene n'abategeza gufasha tegeza urumva kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri. Ababa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kwiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ryatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka. Ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane. Ijwi ry'Amerika tujye mu makuru y'imikino. Mu Burundi amakipe ya Rukinzo mu bagabo na Muzinga mu bagore niyo yatwaye ibikombe mu mikino ya volleyball Bujumbura ejo ku cyumweru, naho umupira w'amaguru Vitalo irusha Flambeau du Centre ya kabiri amanota 7 mu zihatanira gutwara igikombe cy'umwaka. Desire Hatungimana. Mu ntara ya Gitega ku kibuga Ingoma niho habereye urwo rukino rwari rwitezwe ku ndwi 20 gusumbya izindi hagati ya Vitalo ya mbere na Flambeau du Centre ya kabiri. Abakunzi ba Vitalo bari basidukanye n'iyo nka kugira bashigikira umugwi wabo wabateye iteka ku ndwi iheze mu gutsindira Igitega nyene musongati ibitsindo 3-0. No kuri Imana Vitalo ntiyamaramaje abakunzi bayo kuko yirahiye Flambeau du Centre mu kwitsinda igitsindo 1-0 catsinzwe na niyo nizeye Fred. Ayo manota 3 Vitalo yakuye Igitega arakomeye cyane kuko Vitalo yaciye iguma mu kibanza ca mbere isumbya Flambeau ya kabiri amanota 7 igasumbya Rukinzo ya gatatu amanota 11. Bigaragaza ko Vitalo iri kwitera intambwe ikomeye yo gutwara igikombe cy'igwana ry'u Burundi iry'uno mwaka. Inyuma y'ugo rukino Sahabu Paris amenyereza Vitalo yaragaragaje umunezero wiwe anamenyesha ko intumbero ari igikombe. Imatsi twari turindiriye igishika cinshi twiteguriye kuva batori gitangura ko ne equipe yagumye inyuma yacu. Nibaza ko ari umunezero cyane kuri no match. Match zose twazifashe nko ari match zikomeye kandi tegerezwa
gutsinda, rero match nizikurikira tuzotegerezwa kuzitsinda. Naho abakurikiranira umupira hafi i Burundi babona ko Vitaro kwitwara igikombe uyu mwaka bizogorana. Rukundo Jean Dodu yamenyereza Flambeau du Centre aremeza ko gutwara igikombe mu mugwi wiwe bigishoboka. Igikombe nikiragenda kukugira kurabaza ekipe championnat turimwo harimo nka mwati y'ama ekipe asa nayanganye inguvu ngato cyasigaje mu match bizovana ingana twitwaye ingana Vitaro yitwaye mugato twa objectif ke kubandera kurondera victoire muri match yose tuzokina. Muri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi umugwi wa Magara Young Boys niwo wonyene utaratsinda urukino na rumwe ukaba ufise amanota 2 kuri 60 maze gukinira. Uramutse igumye mu cicaro ca mbere kizoba ari gihamana. Muri handball naho amezi 6 ararangiye abakinyi 10 badashikana imyaka 19 bari baserukiye Burundi mu gikombe c'isi muri Croatia batorotse bakangaruka mu Burundi. Mwishira hamwe rya handball mu Burundi ntibareza amaboko mu kurondera abasubiriza b'abasore bari kazoza keza ka handball y'u Burundi. Muri kino gihe hariko haraba ihiganwa ry'u Burundi bwose kugira abahinga muri urwo rukino barondera abana bakiri bato bafise impano muri handball. Eric Nkuruziza jejwe ubuhinga muri iryo shira hamwe yabwijwe ry'Amerika ko aho bagiye baraca basanze hari gwaruka gwinshi rukunda urwo rukino kandi rufise impano koko. Amenyesha ko byabaye icizere ko gusubiriza bagiye Burundi bugasubira kwerekana ico bushoboye muri urwo rukino bishoboka cyane kandi vuba. Turafise abamenyereza twashizeho kugira ngo bashobore gutegura imikangara y'abana batarenze imyaka 18. Rero turavye muri Bujumbura no mu bigo hagati imikangara ni myinshi kandi iri ku murindi hejuru kugira ngo kijya kibanze gikigumane. Nico gituma twe twizeye neza ko ata minsi bisozosaba kugira ngo aba bakinyi basubirizwe. Turi kukorwa kandi bimeze neza cyane, turavyizeye kandi gose. Muri volleyball naho mu higanwa ry'Ibujumbura igikombe mu bagabo catahukanywe n'umugwi w'igipolisi Rukinzo watsinze bigoranye cyane Bisoro ku maseta 3-2. Bisoro umugwi wo mu ntara ya Muramvya waragwanye gushika ku rukino rwa nyuma imboneka rimwe ku mugwi userukira intara. Mu gisata c'abagore naho igikombe catwawe n'umugwi w'igisirikare Muzinga. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda. Mu mukino wa basketball amakipe 10 y'abagabo n'amakipe 10 y'abagore niyo agomba guhangana muri shampiyona y'ikiciro cya mbere, naho muri volleyball kaminuza ya Afurika y'Uburasirazuba yiteguye guhangana n'andi makipe akomeye mu ruhando rw'uyu mukino mu Rwanda. Jean Claude Munyandinda. Mu mukino w'intoki wa volleyball kaminuza ya Afurika y'Uburasirazuba mu Rwanda yinjiye mu ruhando rwa shampiyona y'ikiciro cya mbere ku makipe y'abagabo no ku ruhande rw'amakipe y'abagore. Umuyobozi w'iyi kaminuza Dr Calixte Kabera asobanura ko muri uyu mwaka wa mbere intego yabo ari ukwipima imbaraga imbere y'amakipe asanzwe akomeye, hanyuma mu myaka izakurikiraho nabo bakazaba ari abakandida ku gikombe. Kabera wigeze no kuyobora kaminuza y'ubukerarugendo UTB nayo yari ifite amakipe akomeye ya volleyball yasobanuriye Ijwi ry'Amerika aho amikoro yo gutunga amakipe ya East African University Rwanda azaturuka. Nk'uko mwabivuze experience yo kujera amakipe turayifite. Amikoro ya mbere ubwabo n'umubare w'abanyeshuri bigana. Amikoro ya kabiri ava muri staffing. Amikoro ya gatatu akava mu kigo ubwacu gifite intego yo kurera abana mu mpande zose z'uburere harimo na siporo n'umuco. Amikoro ya kane ni ubufatanye n'abafatanyabikorwa. Aho rero niho hazaturuka amikoro, kandi twaratangiye volleyball tumaze gukina umunsi wa mbere wa shampiyona ku buryo ibintu byose birateguye biri ku murongo. Habura ibitekerezo ariko amikoro iyo hari ibitekerezo nta mikoro araboneka. Uyu muyobozi akomeza ahamagarira abanyeshuri n'abakozi ba East African University gushyigikira amakipe yabo. Bashyigikira ikipe zabo bakazari iruhande bakazigira inama bakazigeza kure hashoboka kugira ngo abazirimo bazabashe gufasha kaminuza nayo bwayo gutera imbere ariko nabo kwiteza imbere, hari mu mukino haba no mu bindi no muri morale no kudushyigikira mu bitekerezo. Tunyarukiye muri basketball shampiyona y'ikiciro cya mbere mu bagore no mu bagabo yamaze gutangira. Mu bagabo ikigaragara nuko amakipe ya za kaminuza za leta yose yamanutse mu kiciro cya kabiri, cyane cyane amakipe y'amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro IPRC. Mu bagore amashuri ya kaminuza za leta aracyahanyanyaza nubwo bitoroshye kuzayitegaho umusaruro. Bamwe mu bakurikiranira hafi basketball yo mu Rwanda basanga kuba hari amakipe 10 y'abagabo n'andi makipe 10 y'abagore
y'abagore ari kimwe mu bizatuma habaho guhangana kandi buri kipe ikazabona amahirwe yo gukina imikino ihagije. Ku ruhande rw'abagabo, amakipe 10 yambariye urugamba rwa shampiyona ni APR Basketball Club, Reg Basketball Club, Espoir Basketball Club, Patriot Basketball Club, Kigali Titans, Orions Basketball Club, Tigers, UGB, Inspired Generation na kaminuza ya Kepler. Mu bagore dusangamo APR Basketball Club, Reg Basketball Club, The Hoops, Groupe Scolaire Sainte-Marie-Reine, Groupe Scolaire Gahini, kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kigali, kaminuza ya Afurika y'Iburasirazuba, kaminuza ya Kepler na kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje, mbararikire gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi.